makuru nivyo koko no munsi bakiriye abashitsi biteka bavuye mu gihugu genzi ca Autriche bashitse ku masaha saa 10 ngo twavyumvikanye bamaze gushika rero twaganiriye neza ahubwo twaganiriye nk'abazinanye bamarengiye kirekire twavuganye rero ibijanye n'ingene n'amashinga amateka zacu z'ibihugu bibiri zikora kandi twumvise ko hariho byinshi bisa n'abasangiye bisa kuko nabo ni imigambi myinshi iyo bavuze ari imigambi myinshi usanga n'ingorane usanga zishaka gusa kandi ugasanga ni byiza bimwe bimwe ko bitungana ugasanga nicyo kimwe hafi rero twavuganye ko twifuza kuzogirana n'imibano myiza iturutse ku bucuti hagati y'imigwi mu Burundi n'amashinga amateka y'u Burundi n'amashinga amateka y'igihugu cabo kandi nabo nyene barafise ikintu comera nka Sena nabo nyene ubwo rero tuzoheza iyo migwi tumaze kuyishinga noneho tuyishobore kwerekana ibyo dushobora kugenda duhanamwo genge tugenda nyine twogenda twunguranamwo ibiganiro n'ubwenge ibyo nivyo twavuganye kandi twese twavyemeye ikindi naco nuko bamaze kutubwira ingene bakora twumvise ko tuzoganira ibitari bikeyi bazoduha ivyiyumviro vyinshi kuko twumvise ko byinshi bishaka n'ubusa ngo tuzoza dufatanye tugane neza icyo tuzoza tugakorana iyo migwi nimara kujaho